Ndabaramukije bene data mwese aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese. Uri kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana data wa twese kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka tubanze twihereze Imana. Haleluya. Turagushimiye Mana, turagushimiye wowe uri mu ijuru, wowe uriho wamyeho kandi ugirutse. Ndagushimiye kuri uyu mwanya usiye kuduha Yesu kugira ngo dusubire kuganira na bene data ku ijambo ryawe. Nuko dusabye ngo ubane natwe udushoboze, mpwemu wawe mwiza turongore. Ibyo ushaka ko tuvuga mwami aba ari byo tuvuga mu izina rya Yesu. Utugirire neza Mana muri byose uzobukoze mu izina ryawe ryera. Amen. Haleluya. Imana irakoze bene data inshuti z'umusaraba. Uyu munsi mu mutima wanje umwami Imana yashizemo ijambo tugiye kuganira ku cerekeye inzozi canke vision rêve nuko abantu benshi dukunze kumva bavuga ngo nabonye ibi, narose ibi. Ibibazo ni mbega indoto zose tubona ziva ku Mana? Mbega indoto zose tubona ni iyerekwa rivuye mu ijuru? Canke mbese ibyo tubona byose bisobanurwa kumwe? Kuko nkunze kumva abantu bakunda kuvuga ngo ubonye ibi ngo biba bisobanurwa gutya, ngo ubonye ibi biba bisobanurwa gutya. Hanyuma nkaca nibaza nti nonega ni ryari umenya ati iyi nzozi yavuye ku Mana canke naho iyi nzozi yavuye ku buruhe bw'umubiri bivanye n'ibyo umuntu yamye arakora. Tugiye kurabira hamwe rero inzozi canke iyerekwa. Tugiye kuganira ku bw'ayo majambo. Yesu naduhezagire. Ikintu novuga canke nshimira Imana ni uko Imana ivugana n'abantu bayo, kandi Imana ivuganira n'abantu bayo hehe? Inzira nyinshi Imana ivuganiramwo n'abantu bayo. Imana ishaka kuvuganira nawe canke nanje canke n'umuntu wayo n'ijwi ryo mu mutima. Ijwi ryo mu mutima, kumva ijwi ryo mu mutima rikavugana nawe, rikakugira inama mu bintu kanaka. Imana ishimwe. Imana ikunda kuvugira aho hantu. Iyindi nzira Imana ikunda kuvugiramwo iganira n'abantu, yabiguha impanuro canke kwereka ibintu uko bikwiye kumera. Imana ivuganira n'abantu bayo mu nzozi. Igihe itiro ryinshi ryatwaye abantu, Imana ica yugurura amadirisha ikaganira n'umuntu wayo. Imana nihabwe icubahiro. Iyindi nzira Imana ishobora kuvuganiramwo n'abantu utabanje gusinzira, utabanje kumva amajwi yo mu mutima, Imana ishaka kuvugana nawe mu ijambo ry'Imana. Ugasoma ijambo ukumva rwose ko Imana ivuganye nawe. Imana ishimwe. Iyindi nzira ni uko Imana ishaka kukuzanira ubuhanuzi, umuntu akakuzanira profesi. Byose ni inzira. Turashimiye Imana data wa twese kuko iyo ifise inzira zo kuganira n'abantu bayo. Haleluya. Nawe inshuti yanje uri kurankurikira, ndabizi ibi ndiko ndavuga si bishasha kuri wewe. Nawe uhora uganira n'umwami Imana. Ariko muri iyi minsi hari umuntu yatanze commentaire haravuga ati none wewe ivyo urota byose ni Imana ibikubwiye? Sinibuka uko namwishuye, mugabo indoto zose ndota ntabwo ari ukuvuga ngo ni Imana ibibimbariye. Hariho indoto zizatwa n'umubiri, hariho n'indoto Satani yitamwo. Ariko icyo jewe noza gusangira na bene data
sinoza kuganira na bene data indoto z'umubiri. Icyo ndinze nza kuganira na bene data nuko mba nakirabye ngasanga hariho message Imana igomba gutanga, ngomba gusangiza n'abantu. Rero mu ma message canke mu byo mvuga nti Imana yambwiye iki, bene data nagomba kubabwira ngo suko mba nshaka kubabwira ngo ndi karosi canke ngo Imana ikunze kunganiza mu nzozi, naho ndabivuga nta cana bakoze, ariko hanini suko ivy'Imana ibwira byose ndabizana. Oya, icyo ninze nzana nuko ari ico mba ngomba gupartaja, gusangira na bene data. Kandi ikindi naco mbona ko kitarimwo ico cubaka abantu ntaco nozana. Hariho ibishobora kuba binyubaka jewe bivanye n'isengesho nari mfise, hanyuma rero bikaba ari ngombwa ko novyigumizamo. Rero tugiye kurabira hamwe inzozi zifise akamaro kahe. Twamaze kuvuga ngo inzozi, Imana ikunda kuvuganira n'abantu mu nzozi. Reka turabe ijambo ry'Imana hano mu gitabo ca Yobu 33 ego ku murongo w'14. Haleluya. Yobu 33 ku murongo w'14 haravuga ngo kuko Imana harahivuga mu buryo bumwe, harahivuga mu bundi, naho umuntu atobibabara. 15 mu nzozi mwiravuta ryo mwijoro, igihe itiro ryinshi ritwaye abantu basinziriye ku mariri yabo, niho izibura amatwi y'abantu ikabateza ubwoba ibyo ibaburira, kugira ngo ibabuze, kugira ngo igaburuze umuntu imigabo yiwe, imurinde ubwibone. Imana ishimwe. Umutima wiwe iwukiza rwagobo, n'ubugingo bwiwe ngo ntibwicwe n'inkota. Haleluya. Hano tubona amajambo menshi yanditse muri iki gice. Turabonye ngo Imana iravuga mu buryo bumwe no mu bundi, naho umuntu atobibabara. Ni ukuvuga ngo Imana ifise inzira nyinshi ivugana n'abantu. Imana ishimwe. Turabonye ngo mu nzozi mwiravute igihe abantu basinziriye, ngo Imana izibura amatwi y'umuntu. Haleluya. Usinziriye, uyu mubiri wasinziriye, Imana ica izibura amatwi yandi. Amen. Ikavugana n'umuntu. Ishobora kuvugana nawe ikaguteza ubwoba bw'ibyo wari gukora, ikakwereka ati bijya bintu uri kuragira heraba birakwishe, bigatuma niwikangura mu gatondo uvuga uti bya bintu sindabisubira. Imana ishimwe. Sinzobisubira, bigatuma wihana kubw'inzozi, kubw'ubwoba Imana yakuteje mu nzozi, ikweretse ibyo bintu wari ugenderamo ariko utabibona. Mu buryo busanzwe wabikora, ariko kuko Imana itagomba kuja muri rwagobo, igomba ko wihana, ikaciguteza icyo kintu kimeze nk'ubwoba, ikakwereka réellement ivyo bintu ugenderamo ingene ari ngorane. Imana ishimwe. Dushimiye Imana rero ukuntu Imana ibikora. Aho urumva uba uri wenyene, nta wakwigishije, nta jambo ry'Imana wasomye, ntaki, ariko wowe n'Imana mu nzozi ikaguteza ubwoba bw'ibyo ikweretse, bigatuma bya bindi warimwo ubireka. Imana ntihabwa icubahiro. Aho rero tubonye ingene mu nzozi Imana yigisha abantu bigatuma bihana. Hari abandi Imana igendera mu nzozi ikabamenyesha
canke ikabaha impanuro z'ibyo bari bukore. Bidasaba ko wihana, ariko bigusaba ko hari icyo wokora. Tuvuge wari utabona inzira wofata, Imana ikakubwira mu nzozi, Imana ikakubwira ati fata iyi nzira. Imana ishimwe. Reka tubirabe mu gitabo ca Matayo igice ca 2. Haleluya. Igice ca 2 ku murongo w'12 havuga ngo iki? Havuga ngo Matayo 2:12 ngo babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu ciwabo. Aba ni bande? Ni babanyabwenge b'inyenyeri bari bagiye kuninahaza Yesu. Ariko rero aha turabizi neza yuko umwami Herode yari yababwiye ati genda mubaririze murabe iby'uwo mwana, hama nimwaheza muce muza mumbwire nanje ngende kumushengerera, ngende kumushikanira. Mu buryo bw'umubiri womenga aba bantu babwizo kubaha Herode, kandi Herode yari yabumvishije yuko nawe agomba kumushikanira. Ati rero genda muce mugaruka mumbarire. Imana ishimwe bene data, dufise Imana isobanukirwa imitima yacu. Ivyo Herode atambwiye bano banyabwenge, yababwiye bimwe ariko ibindi abigumiza mu mutima. Ku muntu we yababwiye ati genda murabe hama mugaruke mumbwiye nanje nje kumushengerera, kumushikanira. Ariko mu mutima akaba afise iyindi message ivuga ati mfe kumenya hari gusa cagera ndamwice, aje kunkura ku nganje. Imana data wa twese nishimwe. Iyo Mana twizeye ni Imana ikomeye, ni Imana yumva, ni Imana yishura, ni Imana ibona kure. Haleluya. Bene data mukunda umwami Yesu, mushishikare kumukunda. Ni umwami akomeye. Imana ikirazibwira b'abanyabwenge mu nzozi ngo babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode. Haleluya. Ngo baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu ciwabo. Baciye baca mu yindi nzira. Iyo Imana itari kubagendera bari guhava bacayo biganje babitamera neza. Ariko Imana icaga ati hajya ntimuceyo. Yesu nashimwe. Tukiraho nyene tubandanye nahajya ku murongo wa 19:20. Aho nyene Matayo igice ca 2 19:20 haravuga ngo iki? Ngo Herode amaze gutanga, umumarayika w'umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa. Aramubwira ati vyuka ujana umwana na nyina uje mu gihugu c'Isirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Haleluya. Imana ishimwe. Iki gihe Yesu na nyina Mariya na Yosefu bari muri Egiputa bahungiyeyo, kuko uyu mwami yagomba kubica. Yari bakurikiranye arinda yica n'abana b'imfura, aronderamwo biko yo hava yicamwe na Yesu. Kuko babanyabwenge igihe batagenda aciye ashavura arababara, aca ishavu ryiwe rero riragaragara. Aha rero bari bahunze hagera igihe wa mwami yabarondera, Herode yabarondera, aratanga arapfa. Hari hageze rero yuko bagaruka. Ariko bagaruka gute? Imana ishimwe. Imwe yari yababwiye ati jana umwana na nyina mugende hariya. Niyo yasubira ababwiye ati ubu rero harageze nimugaruke, kuko wa wundi yagomba kwica umwana atakihari. Imana ishimwe. Turashimiye Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima, umwami akomeye, kwavugana n'abantu. Iyo abatavugana n'abantu uyu munsi, wewe nanje vyotugoye kugendera muri iyi nzira turimo. Vyotugoye kumenya ngo mbega dukora iki, vyotugoye kumenya ngo mbega ndeka iki, nkora iki. Haleluya. Ariko dufise Yesu.
uyu niwe avugana natwe turyamye twasinziriye, Imana ikugura amadirisha ikavugana nawe ikavugana nanje, haleluya, tukamenya ico turi bukore bukeye. Yesu nahabwa icubahiro. Aha tubonye ngo ingene Imana ivuganye n'abantu mu nzozi. Aha turabonye ngo mu nzozi Imana iratanga information, Imana iratanga ibintu uko bimeze ata mundi muntu yabibona. Tumaze iminsi turiko turavuga ku vyerekeye umukozi w'Imana aherutse gutaha ndi ku nkiko Eliya. Imana yerekanye vyinshi ku rufu rwiwe kandi wamenga apfuye nk'uko abandi bose bapfuye, ariko Imana yerekanye ibintu vyinshi cane kuri we. Yerekanye ibintu vyinshi cane igihe twari tugandaye, ingene ivy'Imana ariko irakora muri iyo periode, ingene Imana ariko irazura abantu, ifasha imitima y'abantu bihana, abandi basubira mu nzira, abandi biya vyose ariko irabikora. Ariko twobimenyeshwa niki? Ariko mu nzozi Imana ikazi katuganiriza ati nyamara hari igikorwa kiriko kirakoreka. Wobimenyeshwa gute ivyo ariko birakoreka kuri uriya munsi wa Nterema? Atari umwami Imana bitubari, urabishira amaso gusa wabona ari ibintu bisanzwe. Hari abantu benshi nkuko n'abandi bahora baherekezwa n'abantu benshi, hari ibikorwa bitandukanye nkuko n'abandi byahora bimeruka. Ariko data wa twese ati hajya ntari cyo mutabonye, raba hari abasoda bakomeye cyane barungitswe n'ijuru bariko barabikora. Bijya bintu bya security imeze kuri yakose, hariho ukundi kuboko kw'Imana kwamanutse, umuntu akerekwa abamarayika, akerekwa abasoda bakomeye bariko barakora ivyo bintu. Imana ishimwe. Mu nzozi abantu basinziriye Imana ivugana n'abantu igatanga information y'ibintu uko biri bugende, nk'uko yaje mu gihe ca Yesu akababwira ati ubu rero harageze, subira hariya, ubu hari amahoro, ubu bimeze neza, umwe mwatinya si hakiri. Imana ishimwe. Hari ikindi gihe Imana ishobora kuvugana n'umuntu ikamwishura isengesho yaramaze iminsi. Tuvuga ugafata igihe uri imbere y'Imana uri kurasenga usengera ikintu, hanyuma Imana ikagusanga mu nzozi ikavugana nawe. Aha turahabona igihe Salomo yari yatowe kuba umwami wa Bisirayeli, akaca agenda agasenga ati mwami, nyamara urabizi ko je ndi umwami, ariko barasezeraniye Dawidi yuko mu rubyaro rwiwe hatazobura uja ku ngoma, none herabo warabikoze, ariko ndacari muto, none nobigenza gute? Salomo muri ico gihe, muri ayo masengesho yari arimwo, Bibiri tubarira ngo yari gutangira ikimazi ngo ku musozi, kandi ari akiri iyo nyene muri ivyo bihe vyiwe vyo gusenga, akiri iyo nyene Imana ishamugendera mu nzozi. Ni ijambo dusanga hariya mu Bami ba mbere igice ca 3 ku murongo wa 5. Abami ba mbere igice ca 3 ku murongo wa 5 havuga ngo iki? Havuga ngo kandi Salomo akiri i Gibeyoni, Uhoraho amwiyerekera mu nzozi mw'ijoro, nuko Imana iramubarira iti nsaba ico ugomba ndakiguhe. Haleluya. Ushishikaye gusoma urabona conversation canke ikiganiro Salomo yagiranye n'Imana muri uwo mwanya wo muri iryo joro. Iramubwira ati rero jewe ndagomba ubwenge, urabona abo wampaye, yaranganiriye nawe umwanya munini, urabona abantu wampaye ni benshi, nanje ndacari muto, abo ntavyo noshobora, ariko ndasabye umutima w'ubwenge nshobore kuzobacira urubanza nk'uko bikwiriye. Haleluya. Imana ikiramuganirira, yamubwira ati
kutansabye kuramba, ntunsaba umutunzi, ntunsaba ibyo umpaye, ibyo unsabye ndabiguha, kandi n'ibyo utansabye nabyo nyenda biguha. Imana ishimwe. Aho yari mu bihe byiwe byo gusenga, mwijoro Imana imuganiriza ibyo byose. Maka yeje kumuganiriza, yikanguye aca asanga zari inzozi. Ariko nubwo zari inzozi, haleluya, mu gatondo yaciye asobanukirwa ati he, nukuri data yansanze, Imana yansanze, Imana yavuganye nanje. Aca agenda atanga ibimazi by'ishimwe. Imana ishimwe, haleluya. Yo mana, dufise Imana ikomeye beneda, dufise Imana y'urukundo, dufise Imana y'inyabushobozi. Yemwe bantu mwese mutazi Imana, ndasabye muhindukirira Imana. Imana iba hafi y'umuntu naho abagenzi biwe bo bamutaye. Imana iba hafi y'umuntu ayizeye, naho abavyeyi, naho umugabo yoguheba, naho abana bokuvako, naho ishengero ryo gutakure, ntaco bitwaye. Data nta rugabure, data ntiwe vuga ngo uri kure ahataguhambye. Murabibona ingene yiyeretse Yohana mu kizinga ca Patimo, bamutaye hariya ngo apfireyo, ariko data hariya nyene amusangayo avugana nawe. Imana ishimwe beneda. Nariko nderekana ingene Imana ivugana n'abantu mu nzozi. Mu nzozi Imana yerekana byinshi ibyo umuntu atarazi, atabona mu buryo bw'umubiri. Imana rero nihanga icubahiro, kuko dufise Imana ivugana n'abantu. Haleluya. Ikibazo kiza hahandi ushobora kudasobanukirwa ibyo bintu werekewe mu nzozi, kumenya uti mbega ibi bintu bivuye ku Mana canke n'abadayimoni. Ibi bintu ni ryari umenya uti izi nzozi zivuye ku Mana, izi nazo ntizivuye ku Mana? Icambere, naho utobirabira, naho wobira, icambere, inzozi yose izivuguruza Bibiliya, iyo nzozi siyo. Iyo ntabwo iba ivuye ku Mana. Inzozi za ivuguruza Bibiliya, ijambo ry'Imana, iyo c'est à jeter, niyo guheba, niyo guta, ntabwo ivuye ku Mana. Hanyuma ishobora kuza ivuga Bibiliya, aho naho bene data muharara, ishobora kuza ivuga Bibiliya, ariko aho naho nyene nukubiraba ukumva muhemu yaravuga iki muri iryo jambo. Akarorero, hari umuntu yigeze kumbwira yuko ariko hoho ntihari mu nzozi, yabimbwiye turiko turaganira. Aravuga ngo Imana ivuga ngo ntimukifatanye ngo n'abatizera, ngo ntimukifatanye ngo n'abasambanyi. Aca avuga ngo none ngo nk'abantu bafise abagabo ngo basambana, ngo bakwiye kuvana nabo, ngo kubera yuko ngo Bibiliya ngo ivuga ngo mubaye umubiri umwe mukaba mukoze ibyaha mwese. Urumviye umuntu ngene yavuga? Ubiravye womenga ariko aravuga ukuri, kuko ariko akagusomera n'umurongo. Ariko wagenda kuraba mu ijambo ry'Imana ukavuga uti none ga bwa bundi Bibiliya yavuze ngo abantu b'abapagani, niyo umuntu yasubira inyuma muri kumwe agasubira inyuma, uzoca umuheba ko yasubira inyuma? Casanga n'umugambi mubi wa Satani. Bene data mwumve namwe, yakuzaniye ijambo, ariko iryo jambo wariraba ugasanga ntirihagaze mu kuri. Ndiko ndavuga n'inzozi nazo nyene, ushobora kubona inzozi ariko naho nyene, naho hoba hari ijambo risutena ibyo bintu, raba ko bihagaze muri context yo, kuko abadayimoni babi icabazanye no gusambura no kurimbura, nta kindi. Rero tube maso hamwe n'ugusenga. Inshuti yanje,
ivyo umwami akweretse usenga Imana ibigusobanurire, hamwe no gusenga no gusoma ijambo urabe ugenzure ko ivyo bintu bihagaze mu kuri. Imana nishimwe. Ikintu kindi kizokwereka yuko izo nzozi zitavuye ku Mana n'igihe izo nzozi zitari coherent, donc ubona ko ari ibintu bivangavanze bitagira hepfo no haruguru. Rimwe na rimwe biba bivuye ku gucoka, ariko bishobora kuba ubona yuko bivangavangatiranye kwa kundi umuntu arota akarota ibi yasubira gusinzira ukabona iyindi episode, wasubira gusinzira ukabona ibindi, wikanguye ukazibona ni nk'umuntu yakase amafilme akatutuntu ukasanga ni utuntu tune dutanu, ariko byose wabirabira hamwe wikanguye uri gusenga ugasanga byose bifise icyo Imana ariko iravuga. Ariko ukibibona uravuga uti noneho karabaye, umutwe wanje warushe, aha nabonye imodoka, aha naho nabonye abageni, aha naho nabonye ibi, nabonye inka zirisha, nabonye none ibi n'ibiki. Ariko hamwe no gusenga no gutuza, uko nyene ubona ko ari ibintu bitandukanye, ibintu bivuye ku Mana biba bifise insobanuro yabyo uko nyene, ariko bitavuye ku Mana nta nsobanuro biba bifise. Nico gituma uko urota ukabibona wandika ahantu, usenga Imana, fata iminsi usenge, hanyuma Yesu azobikuzanira. Atabikuzaniye nabyo uvyihoze. Imana ishimwe. Ariko cane urabire mu ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Satani n'umujanja ni umwansi, ariko Yesu ni uw'ukuri. Hari inzozi rero Yosefu yarose, oya apana Yosefu, turabire hariya mu gitabo c'Itanguriro 41 ku murongo wa 14. Itanguriro 41 ku murongo wa 14 haravuga ngo maze Farao atuma guhamagaza Yosefu, bamuturumbura mu ibohero n'ingoga, arimosha, yambara izindi mpuzu, arenguka kwa Farao. Hari habaye iki gihe bamuturumbura? Umwami Farao yaraheje kurota inzozi. Izo nzozi rero yazirose mu ma episode abiri, kandi azirota ari ibintu bibiri bidasa. Ariko ibyo nariko ndavuga ni ibintu biba bivuye ku Mana, biba bifise, biba biri coherent, biba bifatanye, biba bifise ico biba bisobanutse. Imana ishimwe. Aho umwami yaraheje kurota, Farao yaraheje kurota ngo abona inka indwi zizukurutse ziva mu mazi, ngo zivyibushe, ngo acabona n'izindi indwi nyene zonze, ngo abona za zindi zivyibushe zonze zariye, zimwe zivyibushe zirazimira, ngo zari indwi zonze n'izindi indwi zivyibushe. Tubisoma hano mu gice c'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa mbere uhereyeho, ngo Bibiri tubwira ngo aribambura aheje kurota ivyo bintu, hama ngo aca yongera ararota. Ku murongo wa 5 arongera aribikira. Numva hamwe yavyutse asa n'uwavyutse, ariko kubitaro bitarahera yongera arasinzira, ngo aca aribikira, ngo arota inzozi za kabiri. Ku murongo wa 5 ngo arota inzozi za kabiri, ngo agize acyabona imihurumbi indwi y'ingano imeze ku giti kimwe, zitununutse nziza, maze mu nyuma zayo hamera iyindi mihurumbi indwi y'ibihurumbirane yumishijwe n'umuyaga uvuye iburasirazuba. Numva ntizari nziza.
iyo mihurumbi y'ibihurumbirane iyongobeza ya mihurumbi itununutse itengengeye uko ari ndwi. Nuko Farawo aribambura amenya ko ari inzozi. Ngo bukeye ahagarika umutima cane ibyo bintu. Urumva ko yararose kurota inka hamukongera ukarota imikama y'ingano, wumva ivyo bintu ari biki, ariko byari bifise isano ko byose byari indwi. Ngo yikanguye bica bimuhagarika umutima. Hari ikintu Imana yarivuze. Imana icituma umukozi wayo Yosefu. Haleluya. Hari igihe ca Yosefu yarageze cyo kuvanwa mu ibohero, kuko ca gihe Yosefu yari ari mu ibohero hamwe n'abakozi ba Farawo nyene. Murazi ko yari afunganywe n'abakozi biwe. Yari yababwiye ati, yari yabasobanuriye inzozi, umwe baramumanika uwundi asubira ku kazi kiwe. Acamubwira ati rero nushika hari uzonyibuke. Rero uyu niwe aciye avuga ati ati uyu munsi ndamenyeshejwe icaha canje. Ku murongo wa cumi na kangahera, umurongo wa 13, umurongo wa 13 haravuga ngo ku murongo w'icenda, Itanguriro 41 ku murongo w'icenda, ngo maze wa mukevyi mukuru abarira Farawo ati uyu munsi nibutse ibyaha byanje. Uyu munsi nibutse ibyaha byanje. Nukuvuga ngo uyu munsi yibutse yuko hariho umuntu bari bafunganywe yitwa Yosefu, yari yaramubwiye ati nushika ibwami uzomvugire, ariko igihe nticari bwagere. Ati uyu munsi nibutse. Bene data, hariho igihe Imana yabitse yuko bya bindi byawe bizokwibukwa. Haleluya. Hariho situation Imana yashizeho kugira ngo babandi bakwibagiye bakwibuke. Hariho ikintu kibwirizwa kuzokorwa kugira ngo ibyawe vyibukwe. Uyu muntu yari yageze kwa Farawo asubira mu kazi, aranezerwa, yibagirwa yuko hariho ubundi yasize muri prison, kandi ariwe yamushoboje yamusobanurira ibyo bintu. Ariko kugira ngo amwibuke ntivyari byoroshe. Ariko Imana ishizana igihe cyo kumwibuka. Aca avuga ati uyu munsi nibutse ibyaha byanje. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Farawo izi nzozi zari zitandukanye. Hamwe kubona inka, ahandi kubona ibihumbwa, womenga n'ibintu bidasobanutse. Ariko byari bifise ico bisana, byasobanurwa kimwe. Ngaruke kuri bene data bakunda kuvuga ngo ubonye inka, ngo ubonye abadayimoni, ngo ubonye ngo umenye yuko bisobanurwa iki. Oya, bintu ntibisobanurwa kwa kuntu bibona. Ibyo nibyo bituma abantu basobanura inzozi kutariko. Ibintu ubibonye uko bimeze bishobora kuba bisobanurwa kiriya canke bisobanurwa ikindi. Gusa Imana yabitanze niyo yonyene ishobora gutanga na signification yabyo. Imana y'ububasha ibahezagire bene data. Yaraye majambo nagomba kuganira namwe ku vyerekeye inzozi, kandi ndashimiye Imana idushoboje. Imana nihabwe icubahiro. Mwami wacu Yesu, suye kugushimira muri aka kanya kubw'inyigisho nziza uduhaye. Urakoze ko watanze inzira yo kuvugana n'abantu bawe. Urakoze ko watanze inzira yo gutanga impanuro. Urakoze ko watanze inzira Yesu kugira ngo abantu bashishikare kugendera mu kuri kwawe, basobanukiwe aho bari bukore, aho bari buce ibyo bari bukore ibyo ari byo. Urakoze Mana, uduhezagire, shishikara kuvugana natwe, shishikara kuvugana n'abantu bawe. Mwami, reka ingabire za mpwemu yera zisubire zikore mu izina rya Yesu Kristo. Komeza kuvugana n'abantu bawe mu izina rya Yesu. Komeza guhishura n'ibindi byahishijwe tutaramenya mu izina ryawe ryera Kristo. Komeza gufasha abantu bawe kugira ngo ibyo ugomba bari byo dukora. Ndabigushimiye kumvise ugusenga kwacu, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Izi nomero za telefone ni +46 768 00 65 46. Kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Imana ibaha umugisha, amen. Haleluya.